nazokwanka nuko azobona ko hari ico murushije. Rero jewe sinovuga ngo nabaririmbyi Fabi Love. Fabi Love kuki numwibiza ko Fabi Love? Fabi Love nuko abizi kandi ni umuraperi ngaha mu gihugu c'u Burundi twe nyene. Ndifuza ibintu vyinshi kandi ndizera ko ntegezwa kubishikako. Yego mu Rwanda naragiyeyo nari njanywe na business. Nivyerekeye umuziki kuko uyu mwaka wa 2025 turafise ibikorwa byinshi. Babona ugendana gitari uririmba nibake bagutahura benshi bimvira ko ari ububandi ariko siko babiri. Umuziki urariha. Nze kwiyumvira ati abaraperi n'abantu bamwita bico gerageza kugirane kubarekerana uko nyene kuko Fabi Love dusanzwe tuzi ko atatabanywa Bface kandi na Muzbi ntajyana. Hello guys, my people, reka ndabaramutse cyane bakunzi ba The Best Friend TV. Nibaze yuko mumeze neza aho muherereye hose, yaba ari ngamu gisho cy'u Burundi canke abari hanze gisho cy'u Burundi, akubwira yuko ni MC Goraguza umutarambirwa kuva muri The Best Friend TV. Nko mbananye ndayibwira behind camera turi kumwe na Jarik hariya na Lactice niho yibereye. Amashusho amasanamu ndibaze yuko mubona kwaza ameze neza. Uno musiri ndi kumwe n'umutumire adasanzwe nawe sugundi ushobora kumwitwa Muzbi neza na neza. Imbere ko ndamwakira reka manzi ndamubwire ati uraberewe bro. Thank you so much. Utaramukeza nawe kwara dukubira. Hello mumeze neza hama nkuko mwavyumvise je nitwa Muzbi. Beshi basanzwe banzi ko ndumuririmbyi wanyene mu gihugu c'u Burundi. Ego Muzbi usanzwe uri umuraperi ngaha nyene iwacu mu Burundi hip hop. Yes, watanguye ryari hip hop? Je natanguye umuziki 2010. Ndakora muziki wa mbere nibuka wise Masista Du. Maze kubikora abantu vraiment barawukina cyane. Harageze n'igihe bazoranyitwa Masista Du bivanye no kuwungene bawukunda. Yaca nkomereza ngaho gushikana uwo munsi. Yego. Mbegera kubaza iyo uri kurakora ufise support hanze canke ubo nyine kubgawe urifasha? Jewe ndifasha ariko ndafise na team dusanzwe dukorana. Ego kandi tubanye neza. Mubanye neza. Uratanguye hip hop. Ego. Urazi umuntu atanguye kuririmba mu muryango baramufata ko atari. Biga mu muryango wanyu bavyakiriye gute? Mu bisanzwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Basi iyo utanguye babona ugendana gitari uririmba nibake bagutahura benshi bimvira ko ari ububandi ariko siko babiri. Umuziki urariha. Kandi benshi turazi ngaho ko baguze imiduga bakubaka amazu bivuye mu mpano zo kuririmba. Ego uraririmbye iyo mpano umuziki wawe umaze kuguhiga? Uramaze kumpa amahera sinavuga igitigiri uramaze kumpa abantu. Ego vraiment uramaze kunyubakira umuryango munini kuri jewe. Ego aba hip hop cyangwa aba rapper ntibabura abanzi. Mbega Muzbi arafise abanzi? Je ndafise abanzi kandi afise n'abakunzi. Ego ariko ivyo byose ni kubishimira Imana. Atabanzi nta bakunzi, atabakunzi nta banzi. Ni kuvuga ni nka bakunda ati atagwanko nta terambere. Ego Ataterambere nta gwanko. Wera iyo udatunze nakanashaka kukwanga. Kandi iyo ujya umva n'ivya bintu bisanga bize nyine ku murongo. Ego Muzbi mbega wewe abansi bawe mubanye gute? Like je bajya nasanze jewe bajya abantu banyanka. Bajya abantu banyanka. No sinobabona baririmbyi mu bisanzwe none nka jewe novuga ko unyanse urumva hari ico umpora kandi ujya umuntu azokwanka nuko azobona ko hari ico murushije. Rero jewe sinovuga ngo nabaririmbyi ariko nanko n'abantu urumva kandi rero muri abo bantu nyene urumva keshi uzosanga ari abantu baza turakwemera turagirane mugabo imitima yabo ari y'intare. Ariko wowe bashobora kuvuga ati jewe tuzinanye ushaka kubigizayo kavuga ati jewe muri kano kanya ku buryo ujya muntu bamenye byanje gaca
abisabagiza muri abana bariya bivanye no gwankanya reka gerageze kumwigizayo canke ntaho nzi ndijana ya rero uri umuntu ufise ubwenge iyo umaze kubona ko umuntu atagushaka kiterambere ahubwo niwe uteye imbere agerageza kukugwanya umwigiza inyuma yego mugabo jewe nakubwiye nasanze bajya abantu banyanka no kubabona ko ari ico ndabarushije yego kandi nongera kano kantu iyo umuntu akwanye ico ukora gisigura nizo nguvu ariko araguha ego Muzbi urafise abanzi kandi urafise n'abakunzi je ndafise abantu bankunda vraiment bambwira ati ebana respect kandi vraiment naje nkabibona pana ngo gwa rukundo rw'uburyarya oya nkabona tu vraiment kuri jewe ebana andi ku mutima mbega muri uno muziki wawe muri no hip hop yawe ninde nuwahe muririmbyi wivizako Fabilove kuki no mwivizako Fabilove ya Fabilove no kabizi kandi ni mu rapper nga mu gihugu cy'u Burundi twese tukwiye basaba kwiye kutubera karorero kuko vraiment arazi kuririmba aririmba style nawe ubwabo ugerageje vyomera nk'ibikugora gato mu bisanzwe bya mutipe respect hari abantu bavuga ko umuraperi bumvise umuraperi bumva umuntu anywa itabi we nkawe nk'ico kivuga kwiki ni kuvuga abantu bobo ivyo biyumviye niho ufise ubushobozi bwo kubagwanya rero urumva ico bakivuza ati abaraperi n'abantu bamwe itabi basi wewe urabarekerana ivyo nyene kuko ntuburi bugene ngo bibakuremo ati ibintu futa mukure mu mitwe rero bamaze kwiyumvira ati abaraperi n'abantu bamwe itabi ico gerageza kugirane kubarekerana uko nyene kuko Fabilove dusanzwe tuzi ko atatabanywa Bface kandi na Muzbi ntajyana urumva ko baribeshe mugabo urumva si bose ego mugatugarutse inyuma gatoya nyine mu ntango za 2025 warashoboye gufata rutema ibirere ugana mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda warujanywe gukora iki warugiye gukora iki ego mu Rwanda naragiyeyo narinjanywe na business nivyerekeye umuziki kuko uyu mwaka wa 2025 turafise ibikorwa bishaka kurekura rero mutwitege arabavuga ati mbe Muzbi arihe yarazimye umuziki yarawuhevye ariko twe duba dufise target tuba dufise ukuntu dukorana na timu yacu rero uyu mwaka wa 2025 turafise ibintu byinshi dushaka kurekura biri mu vyari vyatujanye mu Rwanda ego mbega tugarutse gatoya Muzbi asanzwe akora umuziki gusa canke arafise n'ibindi bintu ndafise n'ibindi bintu nkora ku ruhande yego ntivyaya atari banga numva kavuze nibanga nyene sinashobora kubibwira kuri kamera ego mugabo birahari ego ninde yari yakwambitse jewe nani yambitse kwiyambika sindabitahura neza biya by'ubustiliste canke ninde yari yakwambitse urumva ko atari we wiyambitse voilà madu afashe oya mu bisanzwe nero nogena muri shambe yambwiye umuntu ngo nyambike nije niyambika madu afashe ego nawe nyine tubana tugenda hariya urabona ko yambika umuntu akabikwa cyane akabuto kanyuma naka Muzbi mu myaka 10 wifuza kuzokwibonuriye ya myaka 10 nifuza kuba nzobangeze kure cyane kuko uretse no muri iyo myaka 10 uwo mwaka nyene ndifuza ibintu byinshi kandi ndizera ko ntegezwa kubishikako ego niyo njyama bavitwa kujya ku muntu ajyama araba hejuru ni kuba mabwirana kugarama je niyo ngeze muri shambe njyama kamani ngaramye sinzi ni kugarama nyene ndiko ndiyumvira ibyo ntegeza gushika ko uyu mwaka kuko ndifuza ibintu byinshi kandi Imana izompezagira ndabishike ko ego mbega hajya urafise umukunzi ndamufise si n'umukunzi n'umugore umugore nujya mu mwara banyemo oya jewe nko mfise bivanye n'ibyo tumaze gucanamwo niyo twavuye navuga ko ntakiri umusheri n'umugore wanje vraiment yego reka tugushimire cyane murakoze namwe kandi wakoze kutwitaba ya nibaza ntitwasubira kugutuma ko
nzobahagura urabizi iyo umbwiye ndagamburuka. sawa kabisa ayo ngoma numva igicuro ngaha kuva mu gitondo reka yenda bashimire cyane abako baradukurikirana baciye kuri Best Friend TV urazi ko ni Best Friend TV ni bwa bumwe wa rukundo gufashanya kubana hamwe rero nimba wamuyibona misi yose cyo subscribe no mutafyo subscribe hama ebana shimire Aria Jarike kuri kamera na Rene Lactic ni bako baratuma amashusho amasanamu n'amajwi ashika ameze neza oya akajambo kamwe muzi obambwire ako baradukurikira jewe akajambo babwira nuko bobandanya badushigikira bashigikira n'ivyacu kuko nta wundi muntu waho hakurya azoza kudushigikira twebwe nyine tutishigikiye. Yego thank you naho butaha ciao